natwe kuzana abaririmbyi bari hano muri kino gihugu kugira ngo umwuga wabo bawubandanirize mu makungu. Bisigura ngo tugomba gushiraho ico kiraro. Ni nayo mpamvu rero twazanye Dombright wundi vyagoye ariko bari ngaha ejo ni Nziza Desire kaba yagize wa kabiri ariko ntazo bari ngaha ejo bivuye kumvo. Yes, bakunzi ba Peace International TV cyangwa PITV nkuko mubibona hano turi kuri Miki. Niho turi niho hazobera igiteramo ejo ku munsi w'ejo isaha 12 ni ngaha anye nkuko muhabona ni ibintu bidasanzwe. Twari muri conference de presse, hari abastare benshi, hari ama media menshi cyane. Ibintu byari bikomeye, byari biryoshe. Mwabonye ko twabonanye na Soshomula, hariho abariko barategura kino gikorwa. Bose turi kumwe. Nizera yuko ku munsi w'ejo mutosiba, reka tubatumire mwese, tubatumire muri kino giteramo. Ni ibintu bizoba bikomeye cyane. Prezida turi kumwe na prezida ari mu bateguye kino gikorwa, kino giteramo kizoba ejo, ariko hari ibibazo twagomba kumubaza kubera bafise ngo imigambi myinshi cyane. Ejo bariko barakorera muri departement ya musique y'igihugu cy'u Burundi, ariko twagomba kubabaza nimba atari banga hari yindi migambi mwobwira abanyagihugu bakurikirana ibimenyesha makuru muri iki gihugu cyacu Burundi kumbure n'abari hanze. Ego Dikobu mu mfunyapfunyo nishira hamwe riva mu majambo akurikira ariyo Development Initiatives and Corporations of Burundians in USA. Bisigura yuko Dikobo igizwe n'inkingi zitatu: ni terambere, hama ibikorwa, hanyuma kandi gufashanya, gushigikirana. Bisigura ngo rero ibi turiko turakora uno munsi ntibisigura ko twebwe turaje ushinga n'umuziki gusa, ariko muziki ni kimwe mu byo tubona byo dufasha gushika iyo turiko turaja, kandi tukaba turiko turifasha twongera dufasha n'abandi. Naco gituma rero mu migambi dufise cyane duhagaze ku iterambere. Twebwe rero ibikorwa by'iterambere tuvuga biratandukanye, ariko dukora kimwe ku kindi. Muri izo nkingi zitatu rero ubu turacakorera cyane ku nkingi novuga nyamukuru yo kwitsimbataza, gushinga imizi kugira ngo ejo dushobore gukora imigambi y'iterambere dufise inguvu zibushitse. Naco gituma rero duhera muri kino gikorwa ubwa mbere c'abaririmbyi kubegeranya ugwaruka kugira ngo turushire mu izo nguvu abari badufasha gushika ku iryo terambere twifuza. Hama icya gatatu gihambaye nuko ubu turi hano muri no minsi nyuma y'iki giteramo turafise ibindi bikorwa tuzokora, harimo ivyo kuzogarukira ku bantu bari mu bitaro tukaraba ko twokuza na babiri. Ico gikorwa tuzogikora. Hanyuma turafise kandi umugambi wo kugura ibikoresho abana bari mu mashuri, tubagurira amakaye, ibikoresho kugira ngo baje imbere mu mashuri kandi batera intambwe. Ico ni kindi kigira kanga tuzokora. Hama inyuma y'ivyo rero tuzosha dusubira inyuma tugende kwipanga rero muri ya migambi y'iterambere ruce dutangura kwivuga umwe kuri umwe. Mugano babwira yuko nuko nyene tuzobikora. Iterambere twaratanguye kwipanga muri Amerika, nk'ubu turafise ico bita Chambre de Commerce y'abarundi baba muri Amerika, ikintu twise CCBU bisigura Chamber of Commerce of Burundians in USA. Urumva rero ko tutangura kwegeranya abagwiza tunga, abanyamitahe, abafise ibyo bariko barakora badandaza kugira ngo dushire inguvu hamwe muri Amerika, hama tuze nk'umufise inguvu muri kino gihugu. Aha rero nababwira yuko twumva cyane nk'umugambi wa Banque de la Diaspora nka Dikobu tuvyumva cyane nibaza kurushane mashira hamwe, kandi abarundi batari bake bashizemo uburyo bariko barabikora kugira ngo iryo terambere tuvuga ntituririmbe, ahubwo rigaragare, riboneke, abantu bose bajyamure ko bavuge bati aco turiko turakura muri kino gikorwa Dikobu yakoze canke ifise mu ruhara. Nivyo muri rusange. Ego mbega ntabagoye kubera umwanya ndabona ko murihuta. Iryo shira hamwe ryanyu ndumva ko rigwiriyemwe cyane aba diaspora. Mbega abarundi bo bafise uburyo, amafaranga n'iki bo kwifuza kuginjiramwo byoshoboka? Ego Dikobu turafise abanywanyi
donc turafise abanywanyi ba Dikobu abo nabo n'abatanga intera asabwa ku kwezi abarundi baba mu mahanga ariko kandi turafise n'abakunzi ba Dikobu bisigura ngo turemerera abarundi badushigikira mu migambi dufise turemera abadufasha abadutera inkunga abo turabashigikira kandi turabafasha bisigura ngo wewe nimba ubona mu migambi turiko turakora ubona ko wotwungura canke cyo duterera urahawe ikaze ntuze wiyubagize urahawe ikaze kuza kudutera intege ukavuga uti ego ngomba ntera intambwe nshigikire ndagomba nanje ku beneficia nimba ari umugambi turiko turakora ukavuga uti umugambi nanje ndabona ko nokuramwe akantu urarekwe kuduhamagara kugira ngo tuwukorane ntibisegura ko imigambi zo kugwa n'abadikobo gusa n'abandi barundi nkangaha ibitama turiko turakora urabona yuko abarundi bariko baradushigikira abo bose bari ngahasa abadikobo gusa mugura urabona ko twavuze tuti mwumva dufasha kaze mudufashe bariko baradushigikira bisigura rero yuko tuzokorana muri ubwo buryo abari ngaha n'abari Burundi turashaka kuganira kabisa kandi bikagenda neza. Ikibazo cya nyuma kumbura kijanye n'uyu muziki mwateguye ku munsi w'ejo bizoba bikomeye bizoba bishubushe twagomba kubaza turavye baririmbyi kumbure mwahisemwo n'abaririmbyi muri kino gihugu bakomeye igihugu twemera mbega nta mugambi wo kuduza babandi bagitangura ivyo twabivuze kare tuzobafasha mugabo ni intango bisigura ngo inyuma yibi tuzogenda turamenya bukebuke ivyo abandi baririmbyi bato bakeneye canke bagomba kuduga ni ibikoresho naho bafashikiza ivyumviro vyabo ivyo tuzobikora mugabo ubu ntidushobora kuvuka ngo vyose biba amavuta tuziza kugenda rero bukebuke ariko ivyo turafise indoto yo guteza imbere umuziki w'u Burundi kandi ugakunzwa n'abarundi n'abanyamahanga. Mbega none mu gihugu cy'u Burundi abamizishe abaririmbyi barakunda kugira ibibazo gasanga bateranya amajambo ntibumvikana mbega iryo shira hamwe rizofasha mu kumvikanisha abo bantu nibaza ko nabo nyene babihevye ivyo byari vyakira ntibakibikora bisigura ko intumbero yacu nuko abantu bumva ko kudakorana ari guhomba cyane cyane iyo rumuririmbyi ukaba ugomba gukora wenyene haba ari ikintu kinini uri kurahomba kuko abarundi wewe ntushobora kwigungira ko abarundi ngo bagukunde wenyene bose abari twese dukundira muza batandukana ubuzishana kukunda rero yo mukoranye mukagira nguvu hamwe mituma muronka public yagutse no kuvuga mu abantu benshi kurusha abo ukoranya we wenyene nk'iki giteramo tuzi ko kizokoranya benshi cyane kubera ko kirimwo bose rero ni akaroti turiko turabereka kandi abo nyene bazobitahura nubwo nzi ko benshi babitahuye hariho n'abandi rero usanga batabitahura abo nabo batabitahura zobatahuza kumbure ni kwa umuntu afise hageza mu kwiyumvira mugabo muririmbyi afise intumbero yiyumvira kure ntashobora kuba nyamwigendako cyangwa agira akagwi ahubwo yifuza kuba umuntu akundwa na bose kandi agahuza na bose kandi akama akora yisunga igikorwa ciwe nyene ubwiwe afise. Turabashimiye kubwiteka muduteye. Imana bahezagire mwakoze namwe kudushigikira Imana bahezagire. Murakoze. Sawa.